mwaramutse. Ahari shaka ibigo n'ubukerebutsi iterambere rirakurikira. Janine Sibomana ni umukenyezi wo kugacimbira imwayi ku mutumba Rutegama, komine Gitega, intara ya Gitega. Amaze kubona ko gashahara kiyo aho yakorera mu shirahamwe ry'abikorera utwabo katakimubumba, yahisemo kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Araheza ararima, arorora, mbere ivyo bikorwa bifatikana n'ubutandaji. Ndavuga ati je rero aha ngomba ntahe muhira nikorere ivy'iwanje, kuko n'ubundi narabona agiye mu murima hariho nk'umwanya naronka umwanya samedi nkagenda mu murima nkabona bakozi nyene hari ibintu nyene bapararanganije. Ubwo ati ibi vyose no kubera hahandi nishinga uje hariya anye nta kantu na gato nyamba ngiye kuzana hariya. Ndaza ngaha muhira nyene nzi ngo nje kwicara ngaha muhira, hama nduze ndari umwanya ukwiye wo kuja mu murima. Acara avuga ati oya, oho urumva wocuba umunyagihugu bwa bunyagihugu nagukuramo hariya n'ubundi uzoshobora gucupira. Acara amahera umutahe ngo ndandaze. Ndavuga ati yarama amahera ngo ndandaze, kudandaza navyo urabizi ari rya mbere ubigiyemo ntibikorohera, bica biramera nk'ibihomvye. Acara avuga ati none wewe bimeze gute? Arasubira arama n'undi mutahe ati genda usubire udandaze ubwageze urabe ngene vyogenda. Numuganaho nari ko ndadandaza nacanje hari hafi y'imirima aza ndasimbirayo amarero. Ndavuga ati ndavuga ati makarimo kiwanje ndime hama mbone ngene bizogenda. Kijya gihe yagenda hariya no kuri urugo warapfuye cyane, kuko nije nari ha déplacement mu gitondo mujana na saa sita nkashirako n'indi ratio aza kurirayo, kuko we yahembwa amahera y'intica ntikize. Ayo rero nkaca mparura ingene na dépense je ndi kugira ngo ashike nkasanga ndiko ndakoso mu rugo. Ariko ahaviriyeyo kugeza kuri uno munsi byose tubishitseko, ko twace tuje inama, yarabonye ingene naruha mfise indimo nyinshi, nkaja kurondera amafaranga yo gutunga urugo umuryango, kuko ngaha narasuma ikintu cyose kira kitumije nakigura. Ubu ndiko ndaharura rero kuko mbona mu ndimo ariko aragenda neza, ndamaha indimo ziwagera nizi wanje shize abakozi agenda zarabagera, ndeke kwirirwa ndatumwanya mva hariya muri biriya nza usubira mu ndimo. Agiri umurimo w'indimo nanye ndimo ngira umurimo uwo kurondera amafaranga kugira tubandanye twiteza imbere. Janine arishimira ibigambi yatanguje kuko ivyamwa bitanguye kuboneka. Ubukene bwari bugarijwe bwiwe ntibwamubereye intambanyi mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere, ahubwo bwamuteye gukerebuka akura amaboko mu mpuzu. Uyu mufasoni ntaco akenera mu kwikenura ngo abure, mbere akaba afashe umushingantahe wiwe Ezekiel Ndabarushimana mu iterambere ry'umuryango. Akarusho ni kanini, kubera ushima akarusho ari kanini. Burya ndi ku kazi nanashika nkamubwira duha amahera yo kugura ubufu, ibiharage byaraheze. Mugabo ubu urumva ko kuva umaze kwegera umurima nubwo suma si cyane nk'ubwande, nk'ubu ufatiye kuvyo kutwo narimye mu mwaka uheze no mu iyo myaka nk'ubu kuva muci kuva ikiritanguye je sinzi ngo ku kiro ngo ubududu ngo bugugwaye nkaho je ndabona kumenga na karusha. Gusa rero ubu unye sindatera imbere ku buryo bw'uko norima nyawo ari bidudu ngo ngire stock ndaronka twonja. Ubu ndabona tukagenda gukoresha abakozi agatahanira asiyo, nkabona injya z'abakozi sisuma. Ubu akarusho ni kanini uko ivy'amavuta je sinokubwira, hariho ibintu ntakimugurira we nyene yimenye ubwiwe, kandi hari n'igihe nsanga ndusha amafaranga. Janine Sibomana ahimiriza abandi bakenyezi kudatinya kurangwa imigambi y'iterambere, ko iterambere rishoboka iyo bakuye amaboko mu mpuzu bakaca ku kivi. Je rero nashaka kurangiza mpanura abakenyezi, uri umukenyezi ukabona uri kurakora ibintu bidatera imbere ukaraba ugahindura, canke naho ubona wirirwa muhira naho nyene. Ubu muri kino gihe tugezemwo nta muntu yiriwa yicaye muhira ngo abure ico akora, no gufata ugahindura ibintu nk'ivyo nyene, ukareka kuba umuryamye mu gitanda ngo
ngo vyose ngo ufise umugabo, kuko nubwo waba ufise umugabo aronka amamiliyoni menshi, nawe hari igihe avuga ati urya we yambara ikimuga aguma mu gitanda. Kubera no kurya munsi mukuru w'abakenyezi duhora tuvuga ngo turashoboye, ntitubishire mu majambo, tubishire no mu bikorwa, nyene habe ikintu nyene kibona ati umukenyezi arashoboye. Ezekiel Ndabarushimana yubakanye na Janine ahimiriza abagabo gushigikira imigambi y'abakenyezi babo ko inyungu nziza mu muryango ari nyinshi iyo bafashe mu mugongo. Novuga nti byose ni mu mutwe. Abantu benshi b'abagabo bazi yuko abagore badashoboye. Burya ikintu cyose ni kiyago. Umugore ni inkingi y'urugo. Iyo muganire nta kintu na kimwe mudashikako. Ariko mu gutamwumvirije yavuga ukaje uvuga ngo teri iyo sema, nta kintu na kimwe muzoshikako. Mpanura rero abagabo, nitureke kumva ko turi abagabo ngo two kwirengagiza impanuro z'abagore. Abagore ni kirumara, baraguhanura ugasanga kimwe aguhanuye mugikurikije urugo rubayeho amahoro. Kuko urugo rubayeho amahoro ni itunga ry'umuryango. Munywanyi, aho uherereye abafasoni bo bijukira kurangura ibikorwa by'iterambere. Hari ico woterera mu guhimiriza abakenyezi kurangura ibikorwa by'iterambere? Twandikiye muri commentaire ubwije ushikirije.